ariko ndabamenyeshe yuko iyi ni inkuru banditse mvuge ko bateguye ko bazoza bayishikiriza ku ma episode. Aka kantu mukumva ni inkuru bateguye yuko bazoza bashikiriza ku ma episode. Episode ya mbere yari yuko Eric Prince yashitse muri Congo. Episode ya kabiri Prince yageze Uvira. Episode ya gatatu none niyo yasohotse ngo Eric Prince yafashwe n'aba commando special commando ba M23. Mugabo aba bari kubashikiriza inkuru hari ukuntu bikingiye muri iyi. Igisirikare cabo cagiye ku mupaka mu Gatumba ngo gifata ngo abasirikare bose b'u Burundi ngo n'abapolisi bahari kirababoha atari usasi ruvuze ngo gica kirabatwara. Ariko mu byukuri nka wewe ushobora kwemera ico kinyoma, please wakamera. Hari ibintu ngomba gukoresha logique. Umupaka uragiye urabosha abasirikare bose bahari n'abapolisi atari usasi ruvuze batigera babona ko nyina wundi avyara abahungu babandi batiyumvisha ko uwundi mugore ashobora gucumba bunini niwo batanyuzwe. Mugabo umuntu yumva ko ari umurundi mu mutima we aranyuzwe n'uburyo uburundi bwubakitse, aranyuzwe n'uburyo abayeho mu Burundi. Ubu kandi dufise mu Burundi ntabwo twabutewe na CNDD-FDD, ntitwabutewe n'abahutu ibambewe, twabutewe n'abaje bari mu Burayi. Turabizi, we know. Niba birugo bakomindura badusabira ibihano, niba barusabira ibihano, niba batuye amaboko imugongo. Twebwe turiko dukora uko dushoboye kugira twubake igihugu cyacu na yacu maboko, nabo bagashirwa mu hejuru basemera turondera badusabira ibihano. Iyo mikenyero yanyu twarayimenye, twarabahinyuye. Abarundi turazi gutandukanya ugwafu n'ururo. Umurundi wa 2005 atandukanye cyane bose n'umurundi wa 2026 baratandukanye. Ivyo mwikoza turabibona tukihorera. Mwebwe rero ni mwitigadige iyo muri mu mashamba ya Kongo, ni mwitigadige. Finally mutuza gusanga mwataye umwanya mugaruke mu marama. Aloise Nzabampema nta huje namba umugambi na Red Tabara wapi. We yatije umurindi M23 pour échange y'ibigwanisho. Hari cyagiye bari enclave hari ya muri Mwenga nimba nihenze hafi y'ikibira citwa Matunda je me souviens plus. Babuze nyine bavayo baca babwitabaze Aloise Nzabampema baramukontakta ati twebwe abantu bacu turabona yuko FARDC na Wazalendo na gisirikare kindi ntavuga bababangamiye, kandi mu byukuri ibikoko biriko birabajya mu mashamba barimo. Turakwinginze dutize ingabo kugira ngo turabe ko basa abantu bacu bava hariya baje mu bundi buce. Niko banegose Nzabampema bamubwira, nababwira ati okay mpa amafaranga haba mu promise byo muzompa inyuma y'ugo rugamba. Baramukutizo kashi baramupromete byo bamuha. Nzabampema arabasova ibintu byo barabimuha kuko Nzabampema nguma musha muri design. Ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Kuba sabato mugire isabato nziza, abandi namwe mukomeze kugira weekend nziza. Nje turabire hamwe ibintu bigira kuri 2 gusa canke 3. Icambere namakuru amazi imisi nako yatangiye kuvuga ku munsi wejo bavuga ko ngo Eric Prince le patron wa Blackwater ngo yarafashwe ngo n'abakomando special commando ba M23. Nsanze turabire hamwe kandi n'inkuru yavuzwe ngo abasirikare b'u Burundi n'abapolisi bari basanzwe ari ku mupaka ari mu Gatumba ngo abo ngo barafashwe ngo haraje ngo special force za M23 zirabazinga atari usasi ruvuze hama ngo barabatwara mu kibanza kiri inconnu. Nayo makuru ndaje tuyarabire hamwe, duca tuyarabire hamwe kandi na ya nkuna bashikiza ku munsi wejo. Ibitangazamakuru bikomeje kubesha cyane yuko u Burundi ibice 90% by'abagwanyi ba Red Tabara n'abazobafasha bo muri RDF ngo aramaze kwegeraniza hano muri Plaine de la Ruzizi, Plaine ya Rusizi
ngo biteguriye kurasa Uburundi. Nukuvuga ngo hasigaye amapurusa 10 gusa kugira barase Uburundi. Reka rero tuganirire kuri ibi. Ariko kandi menyesha badukurikirana yuko urubuga rwacu rwari rwarugawe Akamo TV baradusubije. Ubu Akamo TV iri fonctionnaire. Niki kiganiro ndiko ndakora ndaze no kugicisha kuri Akamo TV. Ubwo mwumve ko Imana ikomeje kutwugururira amarembo. Reka ndabite ko turi mu nyishumbu ugwa babandi. Ariko rero mwebwe mudukurikirana mutaragira sabone akandi ko kadi ni mubikore kugira ngo mudufashe kwagura umuryango wa BM4 ndetse na BM4 Plus hamwe na Akamo TV. Tuzegura muri commentaire ndazi ko mufise byinshi muzi kuri zino nkuru tugiye kuganira. No ufise n'ikibazo nawe azi kukibaza turaza kugikorerako. Karibu rero muri kino kiganiro mutore agatebe tuganira. Reka mpere kuri inkuru ivuga ko Eric Prince patron wa Blackwater yafashwe ngo n'abakomando 9 special commando 9 ba M23 ngo bamufatiye mu gisagara ca Uvira. D'abord tumenye uyu Eric Prince ninde. Ntabyo namuvugako. Ndavuga ko akadone gatoya gusa kugira ngo nze kukifashisha muri kino kiganiro. Eric Prince yahoze ari umusirikare mu gisirikare ca Amerika kandi wo ku mapete hejuru cyane. Uyu ni Eric Prince nyuma aza gushinga societe ya gisirikare ariyo yitwa Blackwater imaze gukora mu bice bitandukanye. Iyi Blackwater ni umugwi ukora nk'aba mercenaires nkuko Kongo yabatumye ko, ni nkuko n'u Rwanda rushobora kubatumako, Centrafrique batumako, Ubushinwa bukabatumako. Donc bivana wewe n'amafaranga yawe hamwe n'ico uba wifuje kubatumira. Uyu rero Eric Prince niwe yashinze uyu mugwi, niwe aruserukira ku rwego rw'isi yose. Donc il est le patron w'iyi Blackwater. Mu minsi iheze twatangiye kubona byo bitangazamakuru bitandukanye aho byatanguye kwandika ibindi bikora inkuru zitandukanye berekana yuko uyu Eric Prince yamaze gushika mu gihugu ca Kongo. Nyuma y'akanya gato twumva ngo Eric Prince yamaze gushika mu gisagara ca Uvira. Ariko ndabamenyeshe yuko iyi ni inkuru banditse, mvuge ko bateguye ko bazoza bayishikiriza ku ma episode. Aka kantu mukumva ni inkuru bateguye yuko bazoza bashikiriza ku ma episode. Episode ya mbere yari yuko Eric Prince yashitse muri Kongo. Episode ya kabiri Prince yageze Uvira. Episode ya gatatu none niyo yasohotse ngo Eric Prince yafashwe n'aba special commando ba M23. Mugabo aba bari ko bashikiriza inkuru hariho ukuntu bikingiye muri iyi nkuru, aho baci bavuga ngo ashobora kuzotanga igiturire maze bakamurekura uyu Eric Prince, kubera ko ngo n'umuntu afite amafaranga menshi, ngo rero ashobora kuzotanga igiturire maze bakamurekura. Guys, ubwo bwenge abo bantu bakura yeko, ubwo bwenge bwo kwiyumvira kubesha isi nibwo mukura. Mwibaza yuko ari mwe mufite ubwenge gusa? Please gabanya muriko muri exagere. Ukuri nguko nta M23 yofata umuntu nka Eric Prince ntamushiye kwitangaza amakuru. Jamais. Akaro kari très simple. Baratangaje ibitangabo byinshi yuko bagiye bafata abasirikare b'u Burundi, bafata ku mirongo y'urugamba muri Kongo. Berekanye bangaye. Jemeruka umukobwa bafatiye muri ho plateau banihenze, umukobwa berekanye umusirikare w'u Burundi baramwerekanye kabisa. None abandi ko bataberekanye byagenze gute? Please, ata foto nta cabaye. Kandi noneho turabaza aba M23, turazi ingene mumeze, turazi imikorere yanyu. Akaro kari typique n'ababa mercenaires bamwe bari muri Goma. Turabizi neza yuko bari muri kopi y'u Rwanda. U Rwanda niko rwabakinishije rurabakoresha ari amasenario. Mwarabashize kwitangaza amakuru aho Wiringoma yikubita mu gatuza ashaka kubatera imigere kwerekana yuko bakomeye cyane rwose, atamesenere mwashaka afise kwavuga ko ijambo. None mwofata Eric Prince nimumushiye kwitangaza amakuru?
oyareka n'inyuma yaho imbere yaho nako plutôt batangiye gutangaza yuko ngo bafashe aba Blackwater barabivuze barafasha aba Blackwater ngo bafatira muri Baraka yes Baraka nimba ntihenze bavuze ko bafatiye muri Makobora yes ngo barafatiye aba Blackwater ngo muri Makobora ngo aba Blackwater bagera ku 9 ngo bari mu nama ibintu di genre mugabo turarengera ko baduha amafoto turabura ndabasubiriremo nta M23 yofata atwaka na Blackwater yofata umusirikare w'u Burundi imufatiye ku butaka bwa Kongo ngereke kumushira adharani reke kumushira kumwangukana bumenyi bishwe rero umusirikare afise uruhu rwera mu Blackwater isirto iki rero mwumve ko ari kinyoma cambaye ubusa ni kinyoma batanguye guhimba mbere ndabereke uyu Eric Prince ntarigira nahonyuza ikirenge ku butaka bwa Kongo guys Eric Prince ntarahonyora ku butaka bwa Kongo ni scenario bateguye bavuga bati tuzovuga ko yaje muri Kongo kwako byamenyekanye ko Blackwater ari hiri hama yagize muri Uvira hama special forces za M23 zamufasha ntabwo yigeze ashika ku butaka bwa Kongo tureke nivyo abo ba special commando ba M23 bari gufata Eric Prince umubosi wa Blackwater au niveau mondial sivyo bakamufatira muri Uvira bayanditse umusivili bawufata umusirikare wa Amerika le patron wa Blackwater muri Uvira byo byagenze gute n'abasirikare bo bamucunze bari kuba bahari tureke nivyo ubu tuvugana Uvira irinzwe na ca gisirikare kitamenyekana sivyo harimwo Wazalendo harimwo FARDC rezibo niho barinze Uvira none aba bakomando ba M23 baramutoye Eric Prince bamucisha he bamutwaye ku rutaro bamucishije mu kuzimu banditse ifuku tuvyite gute ikiro ni kinyoma cambaye gusa guys ibi bitangazamakuru nta kindi kintu bijejwe atari gupropaga inkuru z'ibinyoma ndashanda buri kintu kimwe kubitangazamakuru muri iyi minsi abenshi ngira ngo mwabonye yuko babuze inkuru batanga bahitamo guhimba inkuru z'ibinyoma kugira ngo abasanzwe babakurikirana abantu ibintu babaheretse abandi nabo bashikiriza amakuru kugira ngo bikururire ko abantu donc bashikiriza amakuru bibaza ko abantu bokenera mugabo atarayukuri kugira ngo bikwegere ko abantu baduze fan base birongereza views ibi rero ntihagire umuntu asubira kubishira ku mutima ni kinyoma cambaye ubusa biriya bitangazamakuru byo mu Rwanda bisanzwe bikoresha ndabibutse kandi yuko buriya iyi ni imwe mu ntambara bariko baragwana donc iyi ni guerre médiatique ikunze kujana cyane na guerre classique ibi niko biri usibye gusa ibihugu bimwe bitaramenya avantage ya guerre médiatique intambara zabo bazigira miwe donc bagwana intambara ziri miwe mugabo abenshi baramaze gutahura yuko guerre classique akenshi igira inguvu iyo iri accompagne na guerre médiatique niko u Rwanda rukora niko Amerika ikora donc je dis même na OTAN yose izi nizo ntambara niko basanzwe bagwana uzosanga muri guerre classique bakubisweho byo ku mirongo y'urugamba batakaje babuze bimwe biteye ubwoba mugabo gacaje kuri guerre médiatique bakabesha bakaremesha abantu babakurikirana twe twatsinze umwansi turamugeramiye umwansi turamurembeje nayo shwi bakubisweho byo ibi nivyo M23 iriko irakora guys mukiyaya ca Rusizi barabishe nk'abana b'imbere barabahoneje barabishe kubi aha muri Rusizi mugabo gaca bikubita jeke bakaja ngaho ngo Eric Prince amufasha Patra Blackwater abantu baje muri studio banyura umugiro utanagosoye sine yabaga rugosoye basi boze bagerageza no guhimba ibinyoma umuntu yumvira basi akumva ko bifise na logique wewe ufata general muri Uvira d'abord mu general abarinzwe gute cyo ni mu kibazi d'abord tureke Eric Prince yoba yavuye muri Amerika
nta n'umujenerali n'umwe mu Burundi araje ngaho kumenya urugamba muri Kongo, no one. U Rwanda nirwo rubashoraye kwa ko nyine rufise ya system yabo yapunguza wajinga, bari ko rapunguza wajinga uwo rukeneye ko elimina rumurumika muri Kongo ari umujenerali sanfu hama bakamumesa. Ni u Rwanda rukoresha iyo system. Urinze ubona umujenerali agiye ku mirongo rugamba, guys, umenye yuko ibara riba ryaguye, hari u Rwanda niko rwagushije ishano, ababizi cyane kuturusha ne bari yabegereye hari irimbe gikanombe nabafitiye abana mu gisirikare cya RDF, murazi cyane kabisa yuko ibara ryaguye wanyu kandi atacu mwambariye atanico musigarije, ntaco musigarije kabisa. Twibandaneze n'inkuru zacu. Baciye baja ngaho kutangaza makuru, baranditse mu buryo mu byukuri buri très professionnel, uburyo buri professionnel, ngo igisirikare cyabo cyagiye ku mupaka mu Gatumba, ngo gifata ngo abasirikare bose b'u Burundi n'abapolisi bahari kirababoha, atarusasu ruvuze ngo gice kirabatwara. Ariko mu byukuri nka wewe ushobora kwemera ico kinyoma, please wakameme. Hari ibintu ngomba gukoresha logique. Umupaka uragiye urabosha abasirikare bose bahari n'abapolisi, atarusasu ruvuze kubara kagambane. Abo basirikare bo bari bo bigambaneho nyine ubwabo bakitanga. Noneho data byo babyarabaye babacishije he ko toujours Uvira ifiswe na FARDC wazarendo, numva ngo naca gisirikare kitamenyekanya ariho kiri, babacishije he nabo. Abasirikare barenze umupaka si umwe si babiri si 10 si piloto, abacunze umupaka mu vyumva n'abapolisi. Wowe urajura baboshe, ndabwo mwaboshe muri bangahe? Sha akabiga twinga nkakeza vraiment. So iyi nkuru rero nshimye kuza kuyikomoza, sivyo? Nshimye kuza kuyivuga ko kuko n'abayivuga nabo nyine bashaka kwigira kara professionnel, ngo byabaye mwibanga, ngo ntibyigeze bivugwa, ngo rero ngo leta y'u Burundi ngo yaramaramaye ngica ngihuduza abandi basirikare benshi. Nijyare ku mupaka hatigeze abasirikare benshi, nijyare ko bahari bacunze umutekano w'imbe z'igihugu. Noneho tuwafise muri Kongo indani twereka kubagira ku mipaka bigenze gute. So iyi nkuru yaraciye mu group WhatsApp menshi, hari abantu benshi bayivuganye ko, nanje narayisomye bakomeje no kuyimbaza ngo ngico ndayavuze ko, mugabo nari nasi kwigisha ndayavuze kuko ni nkuru itagira sense. N'umwana umubwiye uti ngo bagiye ku mpaka barabohanga baso yewe sorry. Reka twandanze inkuru yacu kumbure, tugaruke kuri za nkuru bamaze imisi bavuga yuko Burundi bugomba guterwa. Ejo narakoze ikiganiro cyahariye kuri iyi nkuru, mugabo hari ikintu ngomba kugaruka kuvuga ko bavuze ngo bice 90% by'abagwanyi ba Red Tabara na FNL yanze bampema hamwe n'abasirikare b'u Rwanda RDF biteguye gutera Burundi, baramaze kwipanga muri plaine ya Rusizi no mu misozi yahanamiye iyo plaine. Aho bavuga ko n'ubusozi butandukanye bapositionyemo inkoho, amakano araba ku butaka bw'u Burundi. Ano makuru yacicikanye kuva hirya y'ejo nejo, hariho na sirikirere, donc inkuru yanditse iriko irarengana. Ngoma ndabwira ikintu kimwe, buriya nimba Nzabampema Aloise cyangwa se kuba Aloise Nzabampema yarafashije urugamba M23, suko bahuje objectif na M23, no kuba Red Tabara yarafashije urugamba M23, suko bari bahuje objectif na M23. Bivuze ngo M23 na Red Tabara ntibahuje intumbero y'ibambere. Aloise Nzabampema yagiye mu ishamba kivyake kandi yaratanze Red Tabara kwinjira ishamba. Aloise Nzabampema mumbabare nkoshize imvugo kwingi kuzikoresha, sivyo? Uko muita kose je manfu ko ndabimenyereye. Aloise Nzabampema n'umuhutu
n'icama ciwe citwa Paripehutu FNL. Paripehutu karacariko kuri FNL yanze bampema niko biri. Paripehutu FNL. Red Tabara nubwo bashize imbere abahutu, abenshi bayirimo n'abatutsi, kandi nabo nyene bafise ideologiya nk'iza Kagame. Baza bigisha abantu yuko umututsi mu Burundi akenyijwe, bagomba kuzana intwaro itwarira bose, aho ngo umututsi azafise ijambo. Guys, ibi mu Burundi nta mwanya tukibihereza. Ibi mu Burundi how can I say? Birangora kubwira abantu mu by'ukuri badashaka kumva. Nta mututsi wo mu Burundi akubwira ko abayeho nabi ngo nuko atwara n'umuhutu. Jamais. Ababona ko babayeho nabi ni bari bagiye mu Bubirigi, basi kuyoborwa n'umuhutu. Bari mu Bubirigi benshi za Canada n'andi hatandukanye, sivyo? Mugabo kubera politike zabo bakeneye reason ituma baza mu Burundi, bari ko barondera kandi kwica abarundi mu mitwe. Umuhutu, umututsi, umutwa mu Burundi, we are proud kubana, turabyishimiye. Mwumve ngo uko tubanye niko byakagomba kumera. Umuhutu arasonza, n'umututsi arasonza, n'umutwa arasonza, sivyo? Wanashaka sivuvurebye mu bantu bari mieux placé mu Burundi, sebere by'abatutsi mu buzi bwa leta, mu ma ONG nibo benshi gusumba abahutu. Mugabo abahutu babanyeze n'abatutsi. Abahutu ntanzwe ibyo bafisemo, n'abatutsi mu mitwe yabo ivyo bya Red Tabara barimo. Usibye gusa babandi jo byo muca mubabona bajya bafana babandi batigera babona ko nyina wundi avyara abahungu, babandi batiyumvisha ko uwundi mugore ashobora gucumba bunini, nibo batanyuzwe. Mugabo umuntu yumva ko ari umurundi mu mutima we, aranyuzwe n'uburyo Uburundi bwubakitse, aranyuzwe n'uburyo abayeho mu Burundi. Ubu kandi dufise mu Burundi ntabwo twabutewe na CNDD-FDD, ntitwabutewe n'abahutu ibambewe, twabutewe n'abaje bari mu Burayi. Turabizi, we know. Nibo birirwa bakomindura badusabira ibihano, nibo barusabira ibihano, nibo batuye amaboko imugongo. Twebwe turiko dukora uko dushoboye kugira twubake igihugu cacu na yacu maboko, nabo bagashirwa mu hejuru basemera turondera badusabira ibihano. Iyo mikenyero yanyu twarayimenye, twarabahinyuye. Abarundi turazi gutandukanya ugwafu n'ururo. Umurundi wa 2005 atandukanye cyane bose n'umurundi wa 2026 baratandukanye. Ivyo mwikoza turabibona tukihorera. Mwebwe rero ni mwitigadige iyo muri mu mashamba ya Kongo, ni mwitigadige. Finally mutuza gusanga mwataye umwanya mugaruke mu maramara. Leta mbye iracasemerera, vene twubaka igihugu, irabamaga muze twubaka igihugu, mureke kuribwa n'imibu ataco muzira. Mugabo kubera ndende, kubera kutanyugwa, kubera agatima k'amaca kubiri kare muri mwebwe, n'agatima k'ubukoko nimugeza kuza. Ole wenu nakazi kanyu, ntaco leta mbye itakoze, ntaco itarikira nakora kugira ngo abarundi tugume dusabana, tugume tunwanye. Mwebwe gusa ico mushira imbere kure mu bwoba mu mitima y'abarundi, kumva ko Burundi bubaye mu ruhagarara niho mwokumva mugize mvuge gute, mwokumva ko murosa amahoro. Nayo shwi ibyo ntibikiba mu Burundi. Sogo yavuze ngo nta ntambara izongera kuba mu Burundi. Imana niyo yatanze kwicabona, uwo ni Sogo nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ni wasiza bivuze. Kandi turiko turabirabisha amaso, intambara nyinshi zatumbera Burundi zarahindukiye, ntazirashika ku Burundi. Nabo bakomeza kutwimbira icobo. Ndababwire ko urucira mukaso rugahitana nyoko. Muri kuririmba ngo Burundi bugomba butegwe, amakano araba ku butaka bw'u Burundi ko yahindukiza bisabiki. Mwibuke kakajambo nababwire, hejuru ya Nyabarongo n'ikirere cya Kigali cyose inkona ziri kwarara. Akanzo komeza ukabibutsa.
ziri kwarara umwanya wari wo wose zizobanoba shauri yenu. Mukomeze kuririmba ngo ubundi bugomba kuba tombe, ubundi bugomba guterwa, muzogumira muri ivyo musanga amabombe muteye ku Burundi arabasubiye ko aguye wanyu mu Rwanda. Hatibandanirize uyu rero Aloys Nzabampema nta huje namba umugambi ntare ditabara wapi uwe yatije umurindi M23 pour échange y'ibigwanisho. Hari cyagihe bari enclave hariya muri Mwenga nimba nihenze hafi y'ikibira citwa Matunda je me souviens plus, babuze nyine bavayo baca babwitabaze Aloys Nzabampema baramukontakta ati twebwe abantu bacu turabona yuko FARDC na Wazalendo naca gisirikare kindi ntavuga bababangamiye, kandi mu by'ukuri ibikoko biriko birabajya mu mashamba barimo. Turakwinginze dutize ingabo kugira ngo turabe ko basa abantu bacu bava hariya baje mu bundi buce. Niko banegose Nzabampema bamubwira, nababwira ati okay mpa amafaranga hama mu promise byo muzompa inyuma y'ugo rugamba. Baramukutizo kashi baramupromete byo bamuha, Nzabampema arabasova ibintu byo barabimuha. Kuko Nzabampema nguma musha muri dirizani diri ziwe turazizi ari muri Kongo. Idiri Aloys Nzabampema ari mu turazizi, reka rero kumwitwaza mukumvisha abantu yuko Burundi bugowe. Nibisa guys, nibisa kabisa. Iyo mikenyuro turayizi neza, turayizi vizuri sana, twarayikurikiranye, twarahumutse kabisa. So reka rero nse no gukebereza ngaha mu by'ukuri nsaba Abarundi tugume dufatanye mu nda ibi bihuhwa aya makuru y'ibinyoma baguma batuzanamo, tuze turayatera ivyatsi uko bayazanye. Tanto babeshera indongozi zacu ngo biyivyibi, tanto ngo bishe aba bajya biba bigasinga mwa abatumye kugira ngo muronke ingene ni hatari. So reka ndangirize ngaha ushimira mwebwe mubanye natwe muri kino kiganiro. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nkomeze kwibutsa kandi yuko mugira sabone kugira ngo mudufashe kwagura umuryango wacu, kandi namwe muzimaronka amakuru yacu umwanya ku mwanya uko cyabashikije. Rero mukomeze kugira aho muba mwubahwe. Ciao ciao.